Amazina yanje nitwa Uzana Muri, hama haheze amezi 6 nkorera ngaha muri ABANGEL. ABANGEL ni platform isanzwe itanga impanuro ku bantu bifuza kuronka ikibafasha kwinjira muri Leta Zunze za Amerika, ico dukunze kwita visa. ABANGEL yatanguye itariki 25 z'ukwezi kw'icumi hari mu 2013, ikaba yatanguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene mu gisagara ca Caroline du Nord a Charlotte. Abayitanguje nabo ni abanyeshure bahoze biga kuri Université de Charlotte Caroline du Nord nyene, donc bashatse gusangiza abandi ayo mahirwe yo kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi aho bigeze ubu ABANGEL igeze mu bihugu bitatu, donc Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congo no ngaha mu Burundi. Binategekanywa ko yoshika n'ahandi nka Côte d'Ivoire, Togo et Benin aussi. Ego nivyo. Mu maserivisi ABANGEL isanzwe itanga harimo nko kuronderera ama inscription abanyeshure, kubereka ingene bashobora kuriha amadokima amwe nka service. Turaronderera aussi ama conference abantu ajanye n'ivyo basanzwe bakora mu buzima busanzwe. Turabafasha kurondera ama invitation y'ayo ma conference. N'inyuma y'ivyo turakora ico bita DS 160 application ifasha kurondera rendez-vous muri ambassade. N'inyuma yo kurondera rendez-vous turabafasha gutegura interview. Ego amaserivisi ni nkayo. Kuba bipfuza ko tubafasha mushobora kudusanga aho dukorera i Bujumbura kuri Boulevard de l'Uprona numero 58 hafi ya École Française de Bujumbura. Mushobora aussi kuturonka kuri izi numero mubona, ni numero WhatsApp. Karibu cane.